Jitambulisha. Mimi jina langu Ndaize Clovis. Ndaize Clovis. Mzaliwa niko Murundi, nilizaliwa hapo Buiza. Leo uko mikononi mwa wazalendo. Umejikuta namna gani katika mikono ya wazalendo? Gisi vilivyo. Ni ile tu basi mimi tangia tulikimbiaga tukakimbia tangia 2016 nilikuwa huko mukando refugee. Sasa pale kuyaga barokrita mwezo masiku zinakuya mukambi zigasema eti kuna muvuma hivi na hivi naitwa Red Tabara, lakini formation mutaipataga mkishafika Kongo kwa msatu tuoneshe njia ya kwenda mpaka mufike moyo formation. Makuno munsi kabisa ko bamaze kuyibona kuri caption abantu bakaba ribaza impamvu twanditse ngo Chris Ndikumana. Chris Ndikumana. Bashobora kwibaza byinshi. Ariko tena atangiye mutesangotse. Sinzi ko hoba ariko sinzi ko ibintu nagomba mvuge ko bitaba binkorako. Oya bigukora ko gutese. Babivuze. Nagiye bikuri mu mutima. Erega hakunirwa n'ijambo. Uwo nigwa n'uribwiye. Bon, sinzi ko babonye abantu bari muri stade igihe muri kirwanisho umunsi wa independence. Bo abaje abantu twabonye kwa Chris Ndikumana. Barababa. Oya kwa Chris Ndikumana pahama nibo benshi cyane gose. Ni benshi cyane kandi wanashima rya kasunuzo kabyunyura sinabarundi benshi wanashima. Abenshi n'abanyamahanga. N'abanyamahanga benshi cyane n'abanyamahanga. Iki fenomene ndayimvira nkibaza teske ariko sinde reka simvuye menshi reka ndamwitwa icyazi umusesanguzi oyashikiza ijambo ryawe bivuze ko mugabo ndiko tagira ubwoba bwinshi cyane kuko deja bivuze ngo n'abanyamahanga benshi ese nivyo biba hamwe twako turiyumvira ati ko twabonye ba minyone baza bakaca bazananye n'abandi bantu abanyamahanga bako baraza muri umva ugira impungenge ko bahajemo abayifiltre baje guhungabanya umutekano deja nkuko bamaze kuba ba Al-Shabaab bamaze kuba umuhari w'aba terroriste bashobora no kugira ikintu babombarize hajyaye bije ibintu kagenda nabi ndaguhaye ikaze kugira iki bivuze iyo kazi mpaye kandi ndamutsekenya ndamubonye ikabaza Eric yari yana mugejeje Eric nazi mu kiganiro inshuti yacu Benetera mugiye ko bashobora kwigana neza kagenda neza ba Yozefu ndababona reka twinjire mu kiganiro ntidutakaza umwanya ndabona na Guillaume yaje araturamutsa amahoro y'Imana inshuti yacu na Deo turakuramukije cyane abazi inkuru yaba M23 bishikanye turabize ko mu kiganiro so ndumva shaka ikintu mvuze kuri Chris Ndikumana be uramaze kubona abantu bigira ko bakijijwe cyane bari mu mana bavuga bati genda umukizwa kabisa abushitse ndi mu mana abana bavuze ko kenshi kuba mu mana si bibi ni byiza cyane gose ariko kuba mu mana nyine nyako apana gutwarwamo n'ibishobisho n'amasantima ubundi abigira abakizwa sibyo ko ntemera ko kusaba abakizwa kwa kutabyemera ijambo ry'Imana rivuga ko mu bari mwisi bose ntawugororotse hari abamaze kwigira abagororotse mwisi nta n'uno mwije nta n'uba bagera bita bakizwa uzubirabe bikunda Yesu nk'abakobwa cyane we nka Benita bana nkuko kubona upendeje wakoze imishatsi yawe neza wambaye warambaye isabato akubonye akabona bijya bintu ntabyoshikako ahaca atangura ngo bijya byokangana ngo bijya n'ivyisi ngo bijya bizohera kubera ziyubuka bidatobishikira kubera zikatabyoshikira kugira remesha umutima wiwe uzaba ngo bijya binivyisi bijya bizohera ntibigukange kuko bitazokongerekana aho kumusaba Imana gumuhezagira uvuga ko bizohera so abakirisu nyene abigira abakirisu uzosanga ibintu byose babigize bya shetani ndakwereke bazokubwira kanywa inzoga ngo reka ngo bijya ngo nibya shetani reka nkuko nasokoje ati nkuko kwawe teri gufunga igitamba bijya ni daimoni waje ngo ari kwimosha ngo akamarinsi cyangwa ka ordinaire cyangwa afunga igitambara urumva azobona umuntu agendera mu modoka nziza ngo je ni nyakuzimu ngo bijya ngo biva kwa shetani nta handi urumva ni ububasha bw'Imana barayibwambuye babwambika shetani aha abantu muze kuhana urakoneye nasema tamu sinje kuvuga ngo shetani ntibaho arabaho kuko nimba hariho plus namwe ibaho
nimba hari guteranya no gukuramwo bibaho donc kubera ko hari n'Imana shitani yarabayeho kuri dosiye ya Chris Ndikumana ngiye kuyivuga mu buryo buze gutangaza abantu uzi impamvu wewe wabitanguye ibyinjiramwo neza hari abantu benshi pe kandi ugiye no kuraba igitigira nyamwinshi n'abanyamahanga s'abarundi urabavuye muri Cameroon urabavuye muri Cote d'Ivoire urabavuye muri Ghana urabavuye muri Senegal urabavuye mu Buganda n'abakongomani barimwo u Rwanda rwaserukiwe Tanzania Kenya Canada Belgique donc biriya bihugu byose byaserukiwe hajya kuri ETS barahuzuye urumva ikintu cyambere ngiye kuvuga ni giki kujya buzuye hajya menya ko n'umutekano urinzwe kuko bene tahura ko Burundi bufite iperereza rikora cyane Uburundi bufite iperereza rikora cyane abo bari bazanywe no guhungabanya umutekano igihe bakandagira ku mbibe z'Uburundi amalahume yarahagurutse reka ntumve neje mu gitondo ngo twegeranye imirambo oya yarindira sinaje muri iyo kote oya nyene cyo yavuze ko ugomba kumenya ko ndi burinzwe uzu kandagire ku mbibe zawe uzurengana imipaka no uzubimenya abibaza ko abari bazanywe no guhungabanya umutekano bakirenga urubibe bimenyetso byarabagaragaye ko takubesha aha so Chris Ndikumana hari abamwita ngo n'umukozi w'Imana hari abamwita ngo n'umufrimasoni barabivuga hari abakari umusataniste ibyo byose biravugwa mugabo je byose byo gikuraba je nje kwerekana Chris Ndikumana kijya gikorane ciwe we yagikoze kugira ngo nkuko abivuga ibimuga bimuguruke ibitangaza bikoreke biciye muri we akize n'imitima y'abantu mugabo je nk'umupatriote kijya gikorane cya Chris Ndikumana ndakibonamo ibintu byinshi cyane gose sivyo ubwa mbere yasumbye abarundi benshi bagera mu mahanga bagatangura gucyoza Uburundi n'indongozi zabwo yabasumbye benshi babandi bagira mu mahanga bakagira n'isoni zo kuvuga ko ari abarundi Chris aba mu mahanga mugabo impano imurimwo iyo ari yo yose arayikoresha mu gukundisha isi Uburundi avukamo hari n'umuntu atopfa ageze mu Burundi mugabo kwa Chris Ndikumana exactement yahaje tu vois le fait que bajya abantu bo baje bikurikira ibitangaza Chris bikoreka bice muri Chris bamenye Uburundi bwamenyekanye kandi sinakese gusa ko ndugamenyekanye none baze ko bari Bujumbura batiyunguruza n'amabus yego datana bagenda n'amataxi sivyo hari ikintu Burundi bwangukiye najya amatike y'indege bazamwo ugira ngo ajya mu agence ajya mabiro ntari amakori ntari harete nagira iki sivyo tureke nivyo barafungura mu ma restaurant bari kwinjiriza abarundi bashira mu ma hotel bari kwinjiriza abarundi tu vois donc ibyo ni bintu novuga byiza Chris Ndikumana yakoreye abagwiza tunga b'abarundi yateje imbere igihugu cy'u Burundi kandi mu mice yose mu mice yose do ibi nibyo shoye kuvuga sinashatse ko tumuvuga ko byinshi sinashatse ko tumuvuga ko byinshi yasu henda kwa karo kare tresemble bujya nk'uwo bazacima Manda Moses ati kijya gukora cya Chris wona kiri mu bandi nukuri ntiyobora kuvuga ko ari abahutu gusa bari muri ekora nenda kumanda kwa ate abo nyine kumenga hari aho kuravuga yasumbye nagira nimve ko wese sinavuze Chimamanda yasumbye benshi none bakagenda bapasifike nazwe bamagimezo Sharomo atakindi kintu bashobora kuba bavuga ku Burundi ari bibi gusa Chris ntiyabasumbye ashobora no kuba tovuga ngo Uburundi ni bwiza Chris ashobora no kuba tovuga ngo visit Burundi birashoboka mungabo kijya gikogwa tahura ko bajya abantu baza kuva mu Burundi abaza kuguta ku mukeke wacu bazovuga nzotora umunsi nkari famille mu Burundi harwanditse ngo ubakubwiye ko Chris aba mu mahanga n'iyinde musesangozi Chris aba Bujumbura muri Miliwari igihe kimwe umwanya munini abari muri Canada abari mu mahanga niko biri turabizi sivyo rero
Christian Ndikumana sindi muri babandi bagomba kuvuga ngo yoba yinjije intasi z'u Rwanda ngo kabone ko dusanzwe turi ngo mu bihe bivugwa kuna kuriya ibyo sivyo jewe njemo ariko yaba perezida y'u Burundi byari byabonye ivyo ndazi yuko byari kuba byahagaritse kijya gikorana cyangwa kuba byahagaritse kera mugabo ntaco bahagaritse kubera babibonyemwo inyungu ku bene gihugu no ku gihugu akasi niko atahura barabibonyemwo jewe umuntu turahuje ibyumviro msesanguze gute mwabino bihoho nk'ukundu nkunduko kuko murazi ko abanyepolitiki bakunda kwinyegeza mu madini ngaho muza musanga mu bihumbi 10 by'abantu baje 3 arabagwanya niyo mpamvu ndiko ndagira ubwoba rero uko uravuga nubwo bongereza bene igihugu doka bene igihugu cyangwa Burundi hashobora kuba bayinfiltra mu sisangutse iperereza rikora iki bene iperereza rabaho iperereza rabaho ariko urumva abanyamahanga bose baje mu Burundi bazi umusumwe kuko hariho n'abaraye bene reka ndakubwira ikintu kimwe hari n'abahamaze indwi hari n'abahamaze ukwezi kuva ku isaki bitangaza afete nimba hariho ikintu ca mbere kibi mu buzima bw'umwana w'umuntu ndakikubwira n'ubwoba urumva sinzi ko uzi ni igitekerezo n'umugani muri Bible abantu bahawe itaranto sivyo uwayihawe akagira ubwoba yuko yoyidandaza igahomba byamugendeye gute yarayinyegeje hama uwayimuhaye yamugize gute ambya ati genda bambura amaboko none kuko imugomba kumva ko ibintu byose bya mu Burundi FPR Inkotanyi igomba kubyinyegeza siko bimaze siko biri sinako bizokwama kandi akana kantu FPR Inkotanyi yazanye mu karere kabi n'ukuri kabi pe urazi ko ubu hari umurundi atokomera ko ari umunyarwanda mukorera cyo ngacemera yego abango uyu muntu usanga hari akantu agomba kungirira nako hakundi kama nabona ngo umukobwa ngo imyaka 18 we yahaye kado umusore bakundana imodoka imoto ati raba ko moto ifise frere ujye bagomba kumwisha urumva amwereka dukora mukunda abantu ngura bakifise frere ngo verifya frere kwanza tibo abantu beza baracabaho abakora ivyiza baracahari tureke kuza turinubana ariko umunyabwenge yamana amakenga na Bible irabivuga kugira amakenga si cyaha rero natwe nka BF Benita ntabwo tugomba kwama tuvuga tunegura ntabwo twama tubona ibintu bitameze neza n'ibyiza turabibona na wa wundi yatubwira ko Tanganyika yacu agomba kuyihindura gasoda tukayinywera n'umurundi nubwo ujya mugambi wamunaniye nturamunanira ko ntarafa atarafa nta kirafa nubwo ujya mugambi watebye kumushika kugira ngo awusohoze burya nawe yasumbye abarundi benshi batigera bibaza ko mu Burundi ataciza cyo hava sinzi ko bitahura Kristo ndibaza ko twumva ko tugire mu bindi reka tumuve ko ntaco nitwa tunamuri kweda twakwishije yiwe yes urakoze cyane muzesanguzi reka tuje kuri sujet ntaco yindi tuje kuri amugaba nimba utatoshetse cyane nimba wabonye yagwaye cyimvye muri commentaire twumvuga ko kubya Kristo Ndikumana nabibonye ahubwo reka ndabivuga ku muzesanguzi umuntu wese afise ikibazo canke cyiyumvira aterera acandike kuko tugendegwa ko dusoma commentaire ndabivuga ko bibe clear rero umuntu ndamuramukije koko isumba byose niyo neza musesanguzi wacu babemera kuri muvuga muheza kigura koze cyane duheza kigwana hanundi yavuze ati Kristo Ndikumana bije bintu yakoze biduza ekonomi y'igihugu c'est vrai abanyamahanga bazana amadovize nta muntu ava muri Canada je mu Burundi azinya amarundi bigenze gute yakuye he bazana amadolari ntabava mu Buganda bazanye no ibi nukuze turabigira ibi ni ibintu byiza cyane gose ubundi nuko FPR Inkotanyi
yagize nuko pere Nkotanyi yavyonza akarere nkajya Kristo yacagenda Kigali agakubita ikindi gikorana agaca azana amafaranga y'amanyarwanda akayimvekisa mu Burundi n'abandi tukamuherekeza agaca yica imitari y'Ikampala akazana ajya amashinga y'amaganda akabika ngaha mugabo pere Nkotanyi yaravyonza akarere igihe ibintu byameze neza reka paradisi zo biri ngaha akoze cyane reka twibandanye inzira y'umusesanguzi ibyo ku makuru benshi barifuza kumviriza nayo sayandi ariko imbere ko tuyavuga nkeneye like vraiment turabibukije babyutse rwose yes byo nkeneye like kabisa ndabona ko abantu benshi bampumurije kabisa murakoze kumpumuriza ko umutekano uhari soma commentaire mu witwa Fabiano jewe yaba umusesanguzi wenyine sinari kwemera ngo Benita mushikanje namwe ne waje umusesanguzi nimwibutse abari online birukane abazimu bahubya kanyaru jewe ntanguje like merci beaucoup urakoze cyane kutwibutsa Fabien hari akantu bakitana bari hyper iyo umuntu agize commentaire gaca kaza hari umuntu ambwinda ndabibutsa abantu bakagire byoba byiza rese umwavu wako ndakabona ndanakabereke nabo bakagire bakabona ni by'ingenzi cyane gose nakantu turabe voyo bakitwa kitakoma wala la suite désolé urabona iyo ugize commentaire akantu gaca kaza ku ruhande kamenze ukuntu c'est hyper mini basikari hyper nimba nihenze iyo kurandika ugize commentaire juste ugejeje ukabona ni keza cyane iyo mukabonye ntimugashire ku ruhande ni mugafyonde ko nakingenzi cyane karafasha ya tubandanye nakubonye hafi nari kukabereka ariko naco bitwaye ubwo Kagame bamubwiye ati ziba bya FDL zizobyiga Kagame yavuze ibya Minembwe amubwira ngo ziba iyo nkuru mugasiwe tujeko reka tubandanye nyine muri kuri Minembwe nyine musesanguzi ahubwo arakoze kubizana urakoze cyane ni Elisha akazanye kingi reka tugaruka muri Minembwe rero aho habonetse indege zitamenyerewe musesanguzi ngi gato sinzi message mbabarire zirakinuwe cyane ninavuga nta kuburyo bwo kuranyumva uyanditse bigira hejuru abazungu sawa sindamuvugo yivuze izina yanditse ngo nagira nsabe rero mudutohoreze neza cyane amakuru yaho kuruba no n'impinduka turiko twumva ku makambi y'u Rwanda ariko aba kuko jewe mba hafi cyane y'ikambi y'u Rwanda kuruba amakuru ntora atandukanye nayo mbona aho ndi murakoze nimwe twavugeje yashatse gutemanya tubandanye rero yes nakuvuga ni rero hari indege zaboneka mu kirere cya Minembwe musesanguzi zitamenyerewe donc nabene zatebwe ubwoba nabene igihugu ndetse natwigwanira bo muri Minembwe izi ndege bene zimaze imisi ziboneka hariya sivyo zimaze imisi inyihanganire gato ndekibishe kano kantu yes reka tubandanye gato musesanguzi umwanya ufatiriwe ariko nsubi kandi ndabibutse mwanya tuma tuje mu kiganiro nyezina ubandanye tugira like kabisa rero mbere yuko tujya muri kino kibazo cya Minembwe musesanguzi umbabarire gato hari amakuru angezeko tubanza kwanza kuganira ko gato umbabarire ariko kwa ntaje hano nyene muri kino kibazo cya Minembwe reka tubanze duhere kwanza ku kamyo nabonye zabonekanye ziva Masisi zerekeza Goma ese Kagame yabagomba kuri zino ngabo ziwe muri Kongo sinzi ko amakuru wayabonye merci beaucoup ayo makuru nabonye ibitangazamakuru byinshi wanashaka byabuze inkuru byiriwe bikora inkuru ubwizo modoka wanashaka zigira kuri 15 okay
zariko ziva Masisi zishika Sake hama zinjira Goma zigaca banashaka zerekeza direction y'ikibuga c'indege ca Goma bariko barataha ya benshi bavuga bati mbega bo bariko barataha aya makuru nibiki hari n'abambujije kuruhuka neza isabato bambwira ati Sangutse ibyo bintu bya wihaye byo kushaka kuruhuka tubona ibintu biriko biramera neza nyamuneka turagusavye uze udufashe udutohoreze amakuru kubera ko turabona yuko ibintu byo bigiye gutora inzira nagomba mu by'ukuri ndabasobanuriye kino kintu mucumve mu gisobanukirwa Kagame iyaba ukurayo abasirikare muri Kongo le 15 yari ko yamaze kubakurayo kuko niwe yari yisabiye kijya kiringo kandi yari yagihawe sibyo imagine abasirikare yinjije muri Kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 fata uyu mwanya nawe yumvira kuva 2021 yinjiza abasirikare muri Kongo bizomufatiriye kinyana gutegura ngo bakure c'est beaucoup de temps uraho yambwiye ngo ngujya ngo Kagame ngo kumando abasirikare muri Kongo nginjya zagina abasirikare mu Rwanda ko garabona atawenze korera bagaburira uyaforomye aba terroriste benshi ngacahitamo kuja kubicira muri Kongo ngo ibyo sibyo njemo ubundi intambara Kagame arabona ko zigiye gusutama cyane muri Sud Kivu Kagame ariko ashaka gushira inguvu nyinshi muri Sud Kivu kuko aramaze kubona ko muri Nord Kivu ahafise intasi nyinshi ahafise abene gihugu benshi bamwakwiya aramaze kubona ko Wazalendo yo muri Nord Kivu nubwo ikomeye hari agakode amaze kubaronkamo aho byamutaye kuwa amazi ni muri Sud Kivu so bari abasirikare yakuye muri Masisi tahura ko ari no muri babandi bariko barava muri za Rucuro bariko barava muri za Warikare n'ahandi hatandukanye baje kwirundaniriza muri Masisi rero agomba kubazana muri Sud Kivu Sud Kivu amaze kubona ibimenyetso byinshi byerekana yuko intambara igomba kureta usibye ko nawe afise umugambi wuko agomba ko yo kwigarurira ubundi buce butandukanye ubundi buce bwiyongera kubwo asanzwe afise niyo mpamvu rero ariko ararunda zino ngabo bajya mwabonye by'amakamyo mwabonye harona yandi yagaragaye ku munsi wejo n'ubu nyine turi muri studio twatanga uri kunyandikira ati tukubona abasirikare benshi b'u Rwanda bari kuva muri Masisi berekeza Goma bo barabatashe sabatashe nabagomba kuza muri Sud Kivu swate baje baciye mu nzira y'amazi canke bazozunguruke bace mu Rwanda baze kwinjirana hano ku mupaka wa Kamanyora ngira ngo ku munsi wejo twababwiye yuko hagaragaye abasirikare ba Kagame bien sûr toujours bari kumwe n'abafaransa bari muri Kaziba aho bari ko biga ingene bashobora kuduga bashike muri Minembwe nuko rero bimeze ntagire ubuhendwa canke yihende ngo Kagame ariko arakura abasirikare mu Rwanda siko biri nta basirikare kakura mu Rwanda ahubwo ariko abahindurira ibibanza bariko barakoreramwo abari ndo hiyo birateye amakenga kandi bateye oya n'amakenga biteye kuko none ko bizwi byari kuba biteye amakenga yaba Kagame batamwize ngo bamumenye sinzi nimba bamwize mu ishuri baranamudubuye baramumetriza cyane ntacyo reka twibananyirize muri Sanguzi tuzoba turabiyo barengera canke uko bizogenda bikora nkuko bivuze nawe we ko donc bazoga gukomeza babagwana intambara yabo babonyene banatsinda reka twibananyirize rero tugara kuri no nkuru yacu rero ya Minembwe tubwire uko byifashe so mu bisanzwe Beni coalition FARDC novuga ko yahaye akajyo coalition RDF batwigwaneho kugira ngo bashobore kwidagadura muri Minembwe sivyo coalition FARDC yahaye akajyo
batwimareho ba RDF kugira ngo bashobore kwidagadura nkoresha itermo bidagadura gute urumva ari ibintu mbwira abantu bamwe bikabayobera kubera kubayobera bakantuka ngo ndumusazi ngo ndumweho mugabo mu nyuma bakaza gusangana ibyo bakantelefona ngo shango mbabare ngo naragututse ngo byo ntuvuga niki sibyo mu bisanzwe mwarabonye ko batumwe ko i Londres akankunda kukavuga kandi uko ndakavuga nakavuga kandi kantu gashasha batumwe ko Londres Kagame aca yihagira uyigarurishe twinshi sivyo none waruzi ko mu byatumye FARDC isa yagaragaje intege nke yuko bari bamaze kumenya neza ko twigwaneho na M23 bari bagiye gushigwa ku rutonde rw'imihari y'iterabwoba akasinzi kukaze FARDC na leta ya Congo deja yari yamaze kumenya ko ONU igomba gushira ku rutonde rw'abateroriste twimareho hamwe na M23 ndetse n'abarongozi babo aha rero bya bindi bahora baraswa bagakoma induru ngo FARDC iriko irarasa bene gihugu tugiye kubiraba urumva bisigure ko arindira ntago ubwo busiguro bwanje wowe ubwo bw'iwawe nawe urawutanga mu oya ko navuze ibihano nari muze bisigure ko rero bahabihana abarongozi babo intambara kicihera kubera oya namba ntirahera intambara ntirahera oya sinaza ngango mbesha abantu numva ko babaha mwidagaduro kubera yuko bazi ko batashobora FARDC umwidagaduro navuze yatanze n'uwo yaretse kubarasa baca bari haranga mu bene gihugu ngo Minembwe bayihaye amahoro ngo Minembwe ubu ntambara izongera kuhaba gabene gihugu ni muhunguke batangura kubesha bamwe n'abandi ngo bagomba batangura ibikorwa by'iterambere nayo shwi ariko ngomba kubwira ikintu kimwe kwa kundi bahora baraswa bagaca bikomanga mu gatuza bagakoma induru ngo FARDC iriko ngirasa ngo dans des milieux dans un map peuplé bakabura n'ababatabara ubu hose bizocurike ko babura ababatabara batarashigwa ku rutonde rw'ivyihebe ubu bashizwe ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba bazovuga iki koko barataka bakabura ubatabara ubu Tshisekedi azobareka abateroriste bizogenda gute tahura beni tahura ko ONU idashobora gufatira umuntu ibihano cyangwa umugwi kanaka itafasha umwanya wo kubyigako irakora amatohoza akwiye urumva hejuru yo gukora amatohoza ikaronka amafakti izokoresha mu kwerekana ati ujya n'umunyabyaha ibyaha yabikoreye aha abikora igihe runaka icyaha yakoze niki ikabona kumufatira ibihano sinzi ko turi kumwe ndakumva cyane niko kimeze itihenze rero kubona ibi bihano byakorotse nk'imvura biriko birakoroka nibaze ngo barababeshe none mze sanguzi ku Burundi twigeze kuba mu bihe by'ibihano cyangwa se Burundi bigeze kuba mu bihe by'ibihano abarundi benshi cyane baridoze ngo bararenganijwe ese hoho niho yari yabonye ko Burundi kabisa ari ubunyabyaha bya vrai iwo monyene yawufashe bo reka nkubwire ikintu kimwe mbere wowe sinzi ko wakinye imikino y'icana urumva urabona muri nk'abana nka batatu muri kumwe n'umuntu akuze wewe ugaca kunoshora mu cyari yego kunoshora kanuma kujya kanuma undi mwana ugaca umujya kanuma wa muntu akoze atabibona hama wowe ugaca yukumisha induru yarandika inuma uriya muntu akoze akora akubita mwari ku atabiro mwari ku kandi ari wowe wamusindi bisiguye so bisiguye ngo ibihano Uburundi twafatiwe byose iyo byaje biva ntaje guhagara ku bya UN cyangwa byiki sivyo ababifata baba ndavuga gute baba babigambiriye sivyo muri uko kubigambira rero barondera aba acteur baza gukina ibyo tuma Uburundi bufatirwa ibihano
reka ndavuga akaro kari très simple mu Burundi dore kuri 2015 niho byinshi byadabukiye hararemwe imigwi y'abateroriste batera amagrenade mu bubare mu mabarabara ahantu wasanga harundanije abantu bijya bibaza ko byaba bigamije byaba bigamije kwerekana ko Burundi atamutekano uhari Burundi buri muri insecurity sivyo cyangwa tugende ku migumuko yakozwe mu Burundi 2015 iriya migumuko yakozwe est-ce que réellement bigaragambije mu kuri tuvugana ukuri ubundi bo bavuga ko bagomba kwiyamiriza ikiringo ca gatatu canye n'icubahiro dufata ico nyene ntaco none kwiyamiriza ikiringo ca gatatu canye n'icubahiro ugiye mwibarabara sivyo uri umusivile ubundi hari umusivile me gutunga inkoho twabonye abapolisi barashwe hariho n'abapfuye jewe nashaka ndabise mugenzi wanje umunsi w'umupolisi bakubise amasasu yatwikiranye ntabwo ndamuramukije ahari yumve ko ndamuzirikana sivyo ugira ngo yarashwe n'abasirikare cyangwa yarashwe n'abasivile ndafise abagenzi b'abapolisi batewe amagrenade n'abasivile sivyo donc bijya babikora kubera ko bafise aba acteurs babatumye hari ababatuma bavuga bati mubugenda mukore ama insurrection donc mu créer akajagari mu Burundi gashoboka hama twebwe turiko dukomanga ku miryango y'abajya bajejwe kuba bofatira ibihano Burundi tubereka les effets sivyo bo babona ivyakoretse ntabwo baza gukora amatohoza ngo bamenye ibintu byakoretse bigenze gute byatewe n'abandi tu vois rero bakabikora bafise amakamera bakabikora bafise amapareil photo ngira ngo babone ko n'ibitangazamakuru international byaje sivyo aho umuntu acibaza iki kibazo ikinyamakuru international caje gute kigaca gishikira kuri axe imigumuko yasaze cyane mu gihe asanzwe hari ahandi hari imigumuko mugabo bitasaze nuko baba bafise amakuru y'ababiteguye ibihano Uburundi bwafatiwe bitandukanye cyane n'ibi biriko birafatirwa n'aba terroriste biratandukanye Uburundi ibihano bwafatiwe ni mchezo wa ndani nabari bakeneye kuja ku butegetsi bakabona ko bidakunda baca ibyo ni piyo bakoresheje yo gukenesha abenegihugu babateranye na leta kugira ngo baze kwerekana ko leta yananiwe hama leta bayihenure baca basanga ahubwo bariko barakomeza leta banahana formation y'abenegihugu byatumye abarundi benshi bakomera bijya byabaye 2015 byatumye abarundi babazieux kubera ko esheke bakoze 2015 yarahumuye amaso abarundi ubu imikenyure FPR Inkotanyi byatumye abarundi benshi bayimenya bitewe na esheke bagiriye hariya muri 2015 rero ibihano byafatiwe Uburundi biratandukanye cyane n'ibi byafatiwe aba batwigwaneho yego biratandukanye cyane uzi impamvu bitandukanye ibi byatwigwaneho ONU yarakoze amatohoza ega hano hari intambara yego irazi ni bande batangujiza intambara sivyo barinze bafata babwira Kagame ati kura abasirikare bawe muri Kongo urabe yuko Kongo idatekana ugira ngo abarundi batanze giturire babwira ONU yamarane mubeshekaga tuko tubashaka Kagame kabisa abasirikare kuno no il y a des satellites qui voient tout ça kandi ni nabo bamutumye le fait yo kumutuma hamico bamutumye bakabona kigiye kubahagama kigiye kubagaruka bakabona ko ico bamutumye cyamaze kuba public cyamaze kumenyekana ife sembler ko atawazanye na Kagame bariko bahagaciro amaraporo bariko barahabwa Kagame we watumara maje ibintu twabikoreye mu ibanga raba n'umurundi kazi w'umunyokuru wo mucendajuri barabizi dose ofete rero turagukaravye wowe ntabwo tukuzi kura abasirikare muri nuko bimeze bitandukanye n'ibyo mu Burundi reka tugarukire hano wacu hano kuri no topic yacu ya Minembwe okay yes so rero ibi byo muri Minembwe
novuga ko ubundi warunzanye kure so naco novuga ko twigwaneho batagiye koroherwa mbere twigwaneho ntabwo bagiye koroherwa kubera ko ubu deja Tshisekedi azobarasa avuga ko ariko arasa imigwi y'iterabwoba iriko yica abanyamurenge iriko ibakorera ndavuga gute amafuti menshi atandukanye iriko inabakorera ko ibyaha byo mu ntambara bitandukanye nka kwa kundi Fani yavuga ko mugabo yari yayihendeye yavuga ngo nibagwana gushakisha saba kayifata ngo azosaba ubutungane burya Tshisekedi ibintu byagiye kurirako azovuga ko ubutungane bukenewe mu banyamurenge ahumve neza nubwo Fani bamuzibije bamufunze umunwa kugira ngo ntashobore kuvuga n'ayandi mabi yakorewe canke ariko akorerwa n'abandi burya uwo mukura hariya ari akamushikana nko mu Buganda canke hano mu Burundi Fani yovuga byinshi cyane gose kuko yarabaye mu actrice baramuhohoteye arabizi arazi amabi yakorewe yose rero nka hamwe yoronka ingene ava ndavuge mu vyara bya Kagame ndakubwije ukuri yovuga byinshi kandi byofasha abanyamurenge cyane gusumba kubohoka ibirori byo Tshisekedi agiye gushingirako mu kurasa zino nyeshamba zatwigwaneho mu kurasa no ba terroriste ba Kagame aha ndabibutse ko mu bisanzwe igihe Fani avuye mu vyara by'inyeshamba zatwimareho mubo yashimiye ntabwo yigeze ashimira Sematama wapi ntabwo yigeze ashimira Sematama wanashaka no mu bibazo yabajijwe bamubajije bati none ko ushimiye Sultani Makenga ugashimira n'abandi bandi kuki utigeze ushimira General Sematama yavuze ngo Sematama nta kintu na kimwe yigeze afasha usibye ko yatanze amategeko yo kunkorera ibyo bankoreye ntashimye kuvugira ngaha niwe yari afise gutanga itegeko ryo kugira ngo mbohoke ryo kugira ngo bankure mu byo bariko barankorera umugabo yareze amaboko ati no kugira ndinde nkugwayo nuko habaye igitutu cha Sultani Makenga niyo mpamvu ntamushimira aha niho yaheriye mu kuvuga ko agiye gusaba ngo ubutabera ubwo rero nibihenze kuba rero bavuze ibichiseke ari kwerekana nukuri no kuba UN no kuba ONU dabo yashize Sematama mu ba terroriste ntabwo bihenze ubwo rero fanaranse bwa butabera ni bimwe ndakubwira Beni ntabwo onihubuka wapi usibye ko hari ivyo ikora nkana mugabo urinzi ubona umuntu wabo nk'uyu bamushize mu migwi y'abaterroriste baba bafise amapreuve ari tangible baba bafise ibintu bigaragara reka tugarukire kuri za ndege indege rero wavuze uti muri Minembwe ziko zirasurvora ziko zirakora ibintu biriya d'abord Minembwe uyu munsi hameze gute Minembwe hameze nka Kamenge ya 96 Kamenge muri 96 Kamenge hadomina cyane abitwa abaroberi baraguyemo basavimbi n'abandi mugabo ni ugira ngo cyabuze ko bene leta babamo barabamo na bene leta aha muri Minembwe rero hariho twimareho hariho RDF hariyo na Wazalendo baracanganya Wazalendo irimo muri Minembwe rero izi ndege muri ko murabona muri Minembwe mu kirere cya Minembwe ziriko ziriga karere ziriko ziraraba ziko ziratata ziriko ziratata kugira ngo bamenye aho bazokubita cyane usumba bamenye aho bene urugamba bari bamenye Wazalendo neza na neza ahantu iri bamenye n'ingene bazotanga amategeko ubundi izi ndege ntaco ziriko ziratwara abanyamurenge wapi
ngira ziko zirabarasa oya ziraharengana zikigira mugabo ahanini icyo ndakubwira ni giki bashaka ingene bazorasa fresh ben mu rugamba apana vya bindi bahora bapfa kurasa bakarasana ndabite gute nabwa bukingirizo bashira imbere ntabwo bagikende kuzurasa bajya abana bagenda bashimutirwa Goma bashimutirwa Bukavu bajya bahendera mu Buganda ngo bagiye kugwana muri Iran bakisanga muri Congo Barundi bahendwa ngo bagiye ngo gukora ibikorwa bya security muri za Qatar ngo bagiye gutanga umusada muri Israel nako muri hariya mu Burusiya muri Ukraine n'ahandi no bundi zya ndege ziriko ziraraba neza ingene zizokubita ahababaza ingene zizotangura gukubita bene urugamba nyezina apana kujanirana nibyo zya ndege ziko zirakora ariko rero mu Sesangozi abantu benshi barakunze kukwita ngo umunyamacakubiri none je bahise umunyamacakubiri no ndayaca gute ngo kubera ko ukunda kuvuga ngo bene intambara nibo izogira izotangura guhitana nizohitana mu bisanzwe byo nkunda kuvuga ko ubundi iyi ntambara ifise beneyo bigomba guhitana hariho abayishizwemo batazi n'ibyo ari byo rero iyo ndiko ndavuga ni byiza ko bene intambara ari bo baraswa ari bo bapfa ni kuko none abantu bavuga ko ndi umunyamacakubiri kubera wifuza ko bamwe bapfa no je nari muri bagi ntarimo nipfuriza gupfa sivyo none bashaka daboro mvuge ko iyi ntambara ari y'abahutu kandi bene intambara bene kuyitanguza abariko barayigwana bayitirira abatutsi no tuvuga n'ukuri bashaka mwe kari y'abahutu bashaka mwe kari y'abantu bose beneyo bene intambara bayitirira abatutsi bashaka jembeshe ariko nubwo bene intambara bayitirira abatutsi ntabwo twebwe twama tuvuga yuko abatutsi bose ari bo bene intambara no turanavuga yuko ijya ntambara ni iy'akagwi k'abantu bagomba kwigira abatutsi hariho abatutsi b'umutima ni nabo benshi cyane banashaka hariho abatutsi bakora ibikore nka gusumba n'abahutu batandukanye bari mu byiciro byinshi bya leta abo ndabavuga hariho n'abanyamurenge bakora byiza cyane gusumba abahutu n'abatwa n'abatutsi bafise ibyiciro mu maguverinoma ibi ndabivuga kenshi mugabe iyo ndiko ndavuga nti iyi ntambara nihitane beneyo nimba ndiko mvuga nyene bajya bavuga ko iyi ntambara y'abatutsi nibo nyine nibayigwane hama bayitsinda bayitsinde nimba bayitsindwa naho bayitsindwe yahitanye beneyo apana ko bajya abana baza barahendwa batogwa hatandukanye ngo muze ngo tugwanire ibi na biriya banabishitseko ucu usanga babagize nka babandi ntagomba gusubiramo kandi ntambara atari yabo iyi ntabwo ari intambara bene y'abahutu si n'intambara y'abatutsi eka dasimi y'abatwa usibye ko beneyo bayita ko ari intambara y'abatutsi beneyo bayita ko ari y'abatutsi mugabo c'est pas vrai abavuga ko je rero ndi umunyamacakubiri ahubwo ntibazi ibyizi ntambara ntabyo bazi ntibabone Colonel Nanga ariyo bagize coordinateur ubundi na Colonel Nanga mu kanwa ke barabivuga aremeza ko intambara z'abatutsi bako barengera ubwigenge bw'abanyamurenge n'abatutsi ubundi na Colonel Nanga bamwishe bugiye bazize gusa kuko simwe ni intambara wapi hari ikibazo Brenda bagiye Sesangozi ngo ariko rero Sesangozi kuko iyo ni na Amerika batwereka ko bariko bafatira ibihano izo nyeshamba ku rundi ruhande tukabona otani iba supporting iha inyeshamba bigwanisha none mwumva batariko barahenda faci beto dada Brenda kwanza ndakuramutse amahoro y'Imana akomeze kubana nawe ubundi ikintu ngomba kugusobanura ni iki mpomba ndakivuga vrema niho babona kunyita umunyamacakubiri ikintu manye imisi umutima numva ngomba kuvuga kuva ikibarije muri Kongo muganga muracishije mu Burundi kugira ngo bigende neza kuva CNDD FDD ija ku butegetsi haravutse ivyitwa amasosiyete civile
byinshi cyane mu Burundi sivyo ubundi societe civile bavuga ngo ni amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki kandi ugiye kuraba kenshi imikorere ya societe civile ndavuga societe civile za OG usanga izi societe civile zikora ibikorwa kuri zigeza bene gihugu akenshi vraiment dusanga babigisha kurima kijambere babigisha ibyirondoka rijanye n'amagara meza hari n'abigishwa intwaro yizibereye donc ibintu nk'ivyo ibyo usanga babigisha kwiyungunganya kwibako ibintu nk'ivyo mugabo nashaka abantu batahure neza yuko 99% yaya masosiyete civile ni iyindi nzira baremye yo kugwanya leta ahubwo reka ndanikosore ibice 100% byaya masosiyete civile bironka amafinancement je dis bien amafinancement mva makungu bose bari mu mugambi wo kugwanya leta uwumpaririza aze muri commentaire urumva uwumpaririza aze muri commentaire uvuze kirakaze muri zango nico tubona vuze noneho bagomba kunyita munyamacakubiri amasosiyete civile 100% aronka financement z'abanyamahanga bose ni abagwanya leta uti kubera iki uzu bigenzura ni babandi baza kuvuga ibitagenda neza gusa muri leta bavuga ibitagenda neza gusa muri leta kandi baharanira ibyicaro badaharanira ibyicaro bya politiki why kuki batereka ibyiza bene igihugu leta bayashitseko sibyo nje gutebaga ndiko nashaka kwishura brand nenda gacishijeko rero UN ONU gufatira ibihano bajya mugabo tukabona ibihugu bigize umuryango wa OTAN byinshi mu kuko si byose byinshi mu bigize umuryango wa OTAN biriko bitanga umusada kuri bano nyene ONU yafatiye ibihano ati ukoso gukina facibe ubwambere novuga ko atari ugukina faci beto uti kubera iki organisation institution runaka ubwayo ibari nziza imigambi ya president bari myiza mugabo ababa bayirimo binyegeza inyuma y'ijya migambi kugira ngo ikibi kibarimwo bagishikeko none ugira ngo aya masosiyete civile ari mabi wapi nyari mabi uravye ibyiza bereka bene gihugu ngene bafasha bene gihugu abene gihugu baba bikeneye c'est bon usibye gusa ko haba harimo ababigize bafise agatima tare bafise ikibi kibishe muri bo baba bagomba gushikako iyo aba bakora bijya byiza gusa ntacyo babitwaye rero UN gufatira ibihano bajya ni byiza cyane gose nta nubwo ari gukina facibe wapi ahubwo gusa ikibi nuko ikigano cyo bakirekire hari ibintu agomba kuvuga numva mu mutwe bente nawe akanyereka amasaha yuko ageze kure nuse kunyereka amasaha rero reka nibandaniza so taneza abantu reka rero tubandanye mu bisanzwe Kagame agishika muri Kongo Kagame kuva 96 ibihugu byinshi bya Burayi byaratunze n'abanyamerika baguze atunga batandukanye baratunze baronka ubutunzi batari biteze no mu buryo batari biteze kubera iki bagiye gukopera n'igisuma bagiye gukopera n'igisambo n'umwangushi rero ivyo bakagomba gukorera ntavyo bigeze bakorera babironka mu buryo bworoheje nukuvuga imitungo wanashaka yogiye mu mareta yabo wasanga n'abaguze atunga bamwe bari kurusha bagenda bayibenefisi bigaca bituma rero abene gihugu bamwe b'abanyaburayi abanyamerika baronse ubutunzi burenze cyane gusumba amareta yabo so rero aho uyu Donald Trump agire ku butegetsi mu bisanzwe ibi nibyo aje guhagarika
ibi ni byaje kuvuga biti no ibi bintu ntibikunda nka prezida hariho abo ntakigira ku burenganzira bitewe nuko bafise ubutunzi burenze bitewe nuko bafise ibyinshi bamarira amareta yabo ku buryo usanga leta yabo igomba kwisumeta kuri abo bantu bitewe n'ubutunzi bahawe na Kagame nawe abwiba muri Kongo. Tshisekedi agira ati rero ubu butunzi bariko bahabwa na Kagame ifo pake baguma baburonka muri izi nzira isi ntaho izoba irikirava nta naheri izoba irikiraje ni butume bubu butunzi bw'amareta yabo apana ubutunzi bw'abantu personnel. Hajya nivyo Trump ariko araharanira cyo kimwe na Tshisekedi. Izi ngabo rero turiko turabona muri Kongo, izi ngabo turiko turabona zituruka mu miryango ya OTAN, ntabwo ahanini ziriko zirungikwa na bijya bihugu bigize umuryango wa OTAN. Ahanini ziriko zirungikwa n'aba bantu Kagame yatungisha, ahanini ziriko zirungikwa n'abajya bagwiza tunga benshi bo muri bijya bihugu bya OTAN. Bien sûr bagiye batunga mu nzira z'amanyanga, bagiye babironka mu buryo batakagomba kubironkamo. Rero iyo tubonye abanyamahanga muri Kongo bakomoka muri bijya bihugu tuvuga ko ari ibihugu byabo byabarumitse kuko abari baba bakomoka muri bijya bihugu. Ese kubera ko tutavuga ko igihugu cy'u Burundi carungitse ingabo muri M23, nta basirikare nta bene gihugu b'abarundi bako batanga umusada muri M23? Hari abari muri M23 b'abarundi nk'aba mercenaires. Ibi apana bashimuswe, no, bavuga bati twebwe twararugwanye, turi aba ancien combattant, nous sommes tungana uko tupe cash tuwasaidiye. Bameze nk'abajya makuru yarungika. Yego bari abarundi muri M23 ko tutavuga ko leta y'u Burundi yatanze umusada muri M23. Rede Tabara sabarundi batanga umusada muri M23 ko tutavuga ko leta y'u Burundi yatanze umusada muri M23. FNL yanze abambema sabarundi ko tutavuga ko ari umusada leta y'u Burundi yatanze muri M23. Afite nivyo navuze, geopolitique y'isi yose yo kugego gw'isi iyobera abantu benshi cyane, irabacanga benshi irabagura gutahura cyane. Niyo mpamvu kenshi natwe akenshi tubashikiriza ibiganiro biba bija guhura n'ivyimbira abantu benshi baba bafise mu karere. Ntabwo tuba tugomba kubazanamwe ibiganiro donc dusesangura geopolitique ku rwego rw'isi kuko benshi byo bacanga cyane, byo bagura gutahura. Nkaho ucumenga ndivuguruje mugabo sinivuguruje. Abafaransa bari muri Kongo, mugabo ambasade y'Ufaransa yarabihakanye ko atabasirikare bari muri Kongo. Mugabo ntibitangaje kandi na Macron yarasabye Tshisekedi amukomera amashi ati bajya basoda mwafasha nyamuneka bambe ntubashire mu itangazamakuru. Ibi byarabaye umenga ni contradictoire nuko bimeze. Rero sinzi ko Brenda namwishuye hari ibindi yavuze. Yego yagiye yavuze gute? Ngo impamvu narinda kuba DJ uko wumvirije amajambo Paul Kagame yashikirije ejo yavuga nkaho mengo hari ikintu yishimikije kandi ikomeza kumuha kwishira hejuru kuko yakomeje kuvuga ko atazova muri Kongo. Kagame mu speech we yavuze ejo yavuze ngo ngiyo ngo mvuze dossier Minembwe ngo bambwira ngo kazibe muri Minembwe si wawe. Hari n'umuntu nabibaje ati twakeneye tutwara igararo ciharije cyukuntu Kagame yo wamaje muri Minembwe avuga ngo kazibe. Nukuri nzogikoreje. Nakoze cyane. Afite kandi Kagame iyo mwumva avuze amajambo ubona ko yihagaze ko yishigikiye, menya ko haba hariho iyindi turufu yateye. Yego. Iyo muzi turufu Kagame yateye ni mutahure ko abara marengodo aba yatwaye, ni mutahure ko aba n'ikindi gifobyo cy'amafaranga yatanze kugira ngo bashobore kumufasha aronke ingene ahema. So mbe kakaje bya Minembwe ben. Yego. Ebyo kabisa igano cyahetse twako twishura Brenda. Yego. Okay, turangiza ikiganiro nimba twahejeje
by'abanyamurenge surtout ariko nubwo ntabwo twari bavuge kuri kirya cy'abasuda 30. Okay. Ya nifuza ko kiva ko hari umuntu ari akwaje muri commentaire. Yego. Okay. Merci beaucoup. Yego. So en fait hariho abasirikare 30 uyu munsi bishikanye. Abasirikare bari ku ruhande rwa leta y'u Rwanda. Bari muri coalition ya RDF bishikanye kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 18 ukwezi n'ukwindwi. Bishikanye atantambara barimo, apana kuvuga ngo babokeje amasasu, atari kuvuga ngo byabakomeranye, nono bonyine ubwabo bishikanye muri FARDC na Wazalendo. Bavuga bati urugamba ruratunaniye, turabona yuko ataco turiko turasha twokora, turabona ko turiko turazira ubusa, twebwe turishikanye. So mu bisanzwe rero bijya novuga ko ari biriko birasomesha abantu urubanza urugamba, biriko byerekana urugamba iyo ruriko ruratumbera. Uti kubera iki? Nubundi abisubiremo, abantu benshi bibaza ko muri Minembwe nako muri Goma na Bukavu hazoba intambara z'inkundura. Wapi skometse? Rindira gato gusa Minembwe ivemwo na Rubaya. Inkotanyi nta n'uzomenya ingene zacomotse ziva muri bijya bisagara. Zonye n'ubwazo zijana. Kubera iki? Kubera ko ziba zamaze kubona yuko ataho bagisigariye. Kimwe gusa nuko zozo bizoba ngombwa ko baziherekeza. Umusanzwe umushitsi yakugendeye Beni ntumuherekeze. Uwo si umuco mwiza. Umushitsi iyo yakugendeye ugomba kumuherekeza neza cyane. Murenze imitwe y'inzuzi. Oya si bose barenze imitwe y'inzuzi. Ab'igitsina gore niho barenze imitwe y'inzuzi. Gutinya ko bajya imitwe y'inzuzi bagenda bayiciye nk'izomere. Abagabo nabo ngo barenze irembo. Niko ndabyumva mu Kirundi. N'ibyo usanga atabyo barutse. Ubimenyereho. So rero bazobarenze irembo. Ariko bo ntibazobarenze irembo gusa. Bazobaherekeza babashikani wabo. Ntibazohave bakivya ngo bagende gauche droite. Kandi kukubagezi wabo rero ni muri ya ntumbero yo gukurikirana abateroriste iyo baje bazanana. Rero iyi sinubaka ari n'intango kubona abasirikare b'u Rwanda bishikana. Sintango kubona abasirikare b'u Rwanda bishikana, ahubwo gusa ngira ngo mwaratanguye kubona impunzi hariya za Muyinga na Kirundo. Impunzi twarazibonye ku bwinshi, usibye ko gusa ubu RDF yagwije ingabo nyinshi hafi n'umupaka w'u Burundi. Iyo mvuze umupaka ntimwumve imipaka iri officielle. Burya bugira bwose bw'ikirundi abantu bahora bacamo bahunga kabisa ubuhuzi abasirikare benshi b'u Rwanda. Ivyatumye impunzi nyinshi impunzi zigabanuka igiti gica bahungira mu Burundi. Abenshi bahisemo guhindura inzira, ubu bariko baja mu Buganda. Abandi nabo bahisemo kwicara batega umutwe nk'abamobwa kubera ko atayandi mahitamo. Rero ibi ni ibimenyetso bimwe mu byerekana ko urugamba rusa n'urugiye kurangira. Rugomba gukomera cyane gusumba hama ruce rurangira. Urakoze cyane mzisanguzi kuri bimwe n'ibitubwiye. Reka ndabe iyi commentaire isa n'iyanyuma kuko nabiye kugira ndasoma commentaire y'ibibazo tugenderwako kuko ababajije twabishuye kugira ngo dukoreshe umwanya. Uyu ku kivi yanditse avuga ngo ubuherutse waranyikuye. Navuze ko Reditabara bayibagiye mu bafatiwe ibihano. Wanyishuye ngo bafatiye ibihano imitwe iri mu Rwanda. Jewe nibaza ko bafatiye ibihano ababangamiye ubuzima bw'abanyakongo. So none kubera iki ahubwo mumbabare ndababwire muri twengeje kandi babaje. Na uyu munsi basohoye ifoto y'umusirikare w'umufaransa yaguye muri Kongo.
kandi yarashwe uyu munsi ifoto y'umufaransa yarasiwe muri Congo muri Haut Plateau ejo nzoyobereka cyane zikibaha amakuru ku WhatsApp. So uyu mwene wacu ati naramwikuye sinamwikuye uzi impamvu ntamwikuye kubera ko batafatiye ibihano bajya abasirikare b'u Buganda twabonye muri Congo, kubera ko batafatiye ibihano bajya abasirikare ba Kenya twabonye muri Congo, nuko batari bahari. Bajya abasirikare b'Abafaransa kuko batafatiwe ibihano ugira ngo ntabyo muzavuga ko bahari, birahari. Rero bajya abasirikare b'Abafaransa bari muri Congo nkuko Red Tabara iri muri Congo, sibyo? Bajya abasirikare b'Abaganda bari muri Congo nkuko FNL yanza bamema iri muri Congo. Bitandukanye na M23, bitandukanye kandi cyane na Twirwaneho. M23 yaradekraye ko donc iri mu ntambara na Congo ifite reclame. Twirwaneho nayo ideklara yuko yiyunze na M23. Warabonye Red Tabara ivuga ko yiyunze na M23 cyangwa na Red Tabara wapi? Warabonye bano bazungu cyangwa bano Baganda cyangwa bano Bakenya badeklara ko biyunze na M23 wapi? Igihe bokora ama declaration nabo bofatirwa ibihano, niko bimeze. Bajya muri Congo ntibazwi, niyo bapfuye bahambwa nk'imbwa. Usibye ko n'abasirikare ba Kagame nabo nyine ndikubona bari guhamba nk'imbwa zitagira abashebuje naho nyine ko mu kirundi ngo imbwa ipfuye ngo ntiburashebuje. Neza cyane. Urakoze cyane, ndabona atari ni commentaire tusoma ikibazo. Ini yaravuze ngira ngo acabiro ntamwinyisha. Ko yaravuze ngo Red Tabara yarishe abagumani harimo n'abanyamurenge badasiba kuyagiza. Ndabona twarangiza igano cyane mu Sangutse kuko n'amasari kari yikorera cyane. Aba tutasomeye commentaire baturamukije batwifurije ibyiza batubwiye ko n'ibindi byinshi batubwiye. Commentaire nazitazi kirundi cyangwa zikinyarwanda. Okay, Tony yabaje ikibazo burya nanavuze ko ndaza kubibaza. Ngo you are so poor in your judgment. Je ntabwo ndi umucamanza. Bara ko wavuze mani ngo to. How can you say that Nathan is helping the M23 Twirwaneho people who see you as analysts are poor-minded as yourselves? Ubundi utazwe ngashima ubwe Tony. D'abord no kuba uri ko unkurikirana mu Kirundi. Mukagira commentaire mu Cyongereza. Aha abantu benshi baragusomamo ibindi bintu. Neza cyane. Jewe sindi mu bagusomamo kuko jewe abantu bose ndabafata cyo kimwe. Mugabo ndazi ko abantu bagusomamo ikindi kintu. Urakoze cyane. Uyu muntu agize ngo nabaturamukije. Kwanza nta na commentaire ikozwe mu Cyongereza tuzongera gusoma canke mu Gifaransa canke no mu Giswahili zasumize mu Kinyarwanda n'Ikirundi gusa. Baba basuzuguye abo tuko turaganiriza. None dusome commentaire mu Cyongereza bica bidusaba ko tuyisugira mu Kirundi abantu bayumva. Twe dushaka kugitahura usanga turamwishura abantu batumvise ibyo twishura. Ikibazo kimwe turabasuzuguye. Nani commentaire Umusesanguzi nk'igisabo uzo dukora ikiganiro cihariye kwa kijya kiganiro aho okay merci beaucoup. Izindi n'abaturamukije n'abatwifurije ibyiza. Mani bongera umugisha abantu bari mu kiganiro. Ego. Ndagushimira cyane rero n'abandi bashimira by'umwihariko bakomeze kugira ibihe byiza sasa. Mugiye n'imigisha ivuye ku Mana na myinshi n'amanda basabira ngira hamwe mu bahwe n'icyo bigiza murakoze cyane. Sawa.